Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe umepangwa na Mungu. Sinema yanje, sinema yawe, sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe umepangwa na Mungu. Let's get it. Yeah. Bado bado wagwana bro. Vipi sasa? I'm good bro. Ariko nta freestyle rado hamani. Wagwana wait gatoya. Barinoji ba D1. Aba B-Face on the from Kombozi. Bro ni benshi bro. Avuze ati Petit Courage. Kandi muraraba no ku YouTube amakomantere yabo bacama bari. Yes ni Rinoji novuga yuko nawe nyene ya commerce. Mbega ukibona komantere ya Rinoji. Rinoji novuga yuko ni new generation. Ni umuririmbyi ariko arakora fresh then. Mbega ubonye komantere yiwe ku gikogwa wakoze ku ruhande gwanje novuga ko ari cyiza. Nk'umuririmbyi ufise like target. Byakunguye iki bro? Rinoji inyuma yabijyana n'umugiye wanje bro. Turaciringa kenshi turi kumwe. Ariko kijyana ikindi kuba kubera abo duciringana bose ntibakwereka. Niyo mpamvu ntago ariko bose bakomeza. Yaranyeretse ko wa mubano dufitani hariya no ku mutima uriyo bro. Ari umuntu mwicarana mugabo bavuga ati umuntu wapi mugabo Jampeti struggle yaciyemwo mbere yuko akora mahitiki yari umuntu nyene n'umuntu kuvuga ngo yari umuntu n'umuntu wanje umva rero kandi dusangiye umwuga ico nico tuma tutaguma duhoza. B-Face on the floor nawe kugira ati ibintu meze fresh sana kuri project ya bro mutyakiriye gute bro? B-Face no kundoto yarambye ati big up niyo mpamvu rero numbonye arimwe aranshigikira agapostinga akantu kuri stati canke bintera intege urumva n'ibintu byiza bugiye hagira urimo urakora ukora ikintu umwuga ukacibona aho mu busangiye nabo barakwishimiye biguha intege nyinshi bro. Industry ni jungle bro, is the jungle we have to fight cyane nukuvuga rero for yuko dukora cyane kandi industry kwitera imbere ku murindi ushimishije je ndabona yuko sirago nari sekera atarizo nsi umunsi urabona TV online mwaragwiriye umuziki mushikana kure n'ibindi bikorwa by'igihugu industry iraryoha cyane bro. Wagwana hari amajambo arimwo ati hari script dupangirwa n'abantu ariko bikarangira batuburiye ama location bijya bintu nabyo bisobanuye kuvuga ari ukuntu umuntu akwanka ataco mupfa gasanga umuntu yifuza yuko wopfa den uveho wanashima akakurondera abantu baza kugutegera bagukubite petetre cyangwa gukubite kanci mugabo kamera y'Imana izima gute Imana ica igucisha mu zindi nzira ukaca wigira kugira ngo ibintu byawe bandanye kuko urumva sinema zacu zizohera ari uko umuntu agiye down. One to everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio nabwati I'm back again. Oh yes, nagatse rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Really is a gentleman. Call subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Oh my name is Radio. This is tubabwiza kuri show. Oh yes, ni cyakigano cyanyu, cyakiganira ko akajokeza kukumenya makuru y'abastar kukumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute kuri kamera uri kumena Airfresh Carf ni watuma image ushikira imeze fresh sana ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. This is Lloyd TV tubabwiza kuri show. Yes uno musi rero dufise umwe mu barindi novuga yuko hitmaker afise indirimo novuga ko yiri kirakora amateka iyo umuntu yakoze reka tuvuga ko yakoze sinema yanje sinema yawe wagwana zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepangwa na Mungu. Sinema yanje sinema yawe sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepangwa na Mungu.
Let's get it. Yeah. Bado bado wagwana bro. Vipi sasa? I'm good bro. Ariko nta freestyle rado hamani. Wagwana wait gatoya. Kwanza umeze gute bro? I'm so good. Namshukuru Mungu bro. Umeze fresh sana. Niko sawa, Mungu anasaidia. Kabisa ati Mungu anasaidia like. Isinema yanje mani yateguwe nande bro. Yateguwe na God. Yeah. Isinema ya cameraman nayo. Isinema ya cameraman yateguwe ni Imana man. Byose ni Imana bro. Ariko aragafesi shaka kundirimbira bro. Agafesi ka kabiri. Yeah. Let's go man. Hari script dupangirwa n'abantu hanyuma kamera z'Imana zikazima amasene mabi dupangirwa nabo bakaturondera location bakabura kaga season kagukanga ugashikirwa n'ivyago bakagutwenga karaga plan kateguwe na God kugira filme ya wirushirize kuryoha sometimes idukina like J3 kandi level za cyubeshera sami gumya umutima uzicara nkabo uzotwenga nkabo uzosangira nabo haragaseni kiza kagiye kuza haragakami suni keza kagiye kuza weba hasra bumurasta kora wihata pambana Yeah ngo nimburu muhasla bumurasta umuhasra kora wihata pambana Harakanwe kahereje bro ngo nimburu muhasla sinema yawe imepangwa na Mungu mukazi kawe kose ukora sinema yawe Wagwan yes uno musere mu kigana tubabwiza kuri show dufise bado bado afise indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo irimo inyigisho ni indirimbo no kugira yuko ikwiye kuguha energy nimba warakoze bikanka indirimbo ya bado bado uno musira guha energy sasa brother imbere ko tukari ku ndirimbo kwanza ndashaka tubanze tuyagiye kugira uno mwanya turi kumwe bado bado bimeze gute brother kugira ngo abafana bawe umva ati umuntu wacu ameze fresh sana yeah bado bado ameze good umeze fresh kandi ndabakunda abakunzi ba Roy TV n'abafana ba bado bado n'abafana ba radio promoter kugatwekiwe kuko erega urafise abafana bawe yes bro ka ufise n'abafana wewe utuma Roy TV bayikurikirana na cyane bro n'abafana biwanjere wagwana yeah ndabakunda cyane kandi babandanye badusupportinga Burundi ni byiza kandi ibikorwa by'abarundi abana b'igihugu ni byiza tuzogera kure kandi cyane na cyane ko twavuye mbari wagwana ati na cyane ko twavuye mbare mbere ko tujya ku ndirimbo ya kwanza ndashaka ubanze umbwire bro ni ryambere dukoranye ikiganiro man this is first one kuri Roy TV ndashaka ugira kandi ugira abakozi ba Roy TV kugira ngo dutangure ku sinema zacu man sinema twarazitangwe kuva tuvuze hari abatarazitangura man hari abatarazitangura bro yes hari abataratangura sinema man abakunzi ba Roy TV ebana keep supporting us kubera turabakunda cyane muri abantu b'amateka cyane sinumva ibintu byinshi novuga man wagwana this industry uyibona gute man muno man industry ni jungle bro is the jungle we have to fight cyane nukuvuga rero for yuko dukora cyane kandi industry kwitera imbere ku murindi ushimishije je ndabona yuko siragona ari sekera television uyu munsi urabona TV online mwaragwiriye umuziki mushikana kure n'ibindi bikorwa by'igihugu industry iraryoha cyane bro wagwana uvuze ati sirago narifise ubwa mbere ati sizofise uno munsi biga ku bantu batabitahura neza like ushaka kuvuga iki Chatu kuvuga ko agafaranga kiyongereye wagwa bimeze gute agafaranga Jemfis ubwo naronsa abantu waronsa abantu like batumye sirago zigabanuka abantu rero bagufasha ikimene abantu ikintu bamfasha sikindi none nk'uwe ko turi kumwe ho nga ana turi kuri kamera habenda kamera ndabwiye ati bro nubwo duhejeje gukora ka emission ra mu gihumbi ca déplacement ugifise Kenya umusani habwo ni ukimpa bro abasani bafite amahera romba man cyenda gifise sinokikwima kubera ndazi yuko ibintu nimagiriranire bro akona karoro gatoya umuziki waramuje n'abantu benshi bakamaro abantera intege n'abazinci ariko naha agaciro cyane abagiye barantera intege baguha energy like aba haters nakubaha time bro kubera aba haters batumwe gusa nukubatamwe ibintu gusa bazemezwa n'ibikorwa man iyo uri kurakora aba haters baremera like iyo uri kurakora abagupinga baremera ku ruhande rw'iwaje novuga yuko isinema yawe bro
Yeah. God man. Brother, uravye bado bado mu myaka iheze n'uno musi. Ushobora kuba compara gute? I'm so different bro. Now narevoliwe. Now ndakora video. Now ndakora ibiganiro. Ariko it's not the same nka kera. Kuko kera wasanga kuko kera wasanga nkora indirimbo ikampereramwo n'abajama banje. But right now ndayikora nkayishira kuri YouTube. Hama nayikora nkayishira kuri YouTube abantu bakayiraba bakayipartager iki me ubu ni bon kandi urabona ko fresh. Ubu ndambara ikirato kera nambara ikamba mbiri. From where? Twavuye kure man. From 0 to hero bro. Yeah. Ni ibintu nk'ivyo man. Reka twizire ku ndirimbo yawe isinema bro. Yeah. Kubera iki sinema? Isinema n'ubuzima tubayemwo bro. Struggle za everybody nga abarundi tubaye mwisi yose. Yeah, isi yose tubaye ku masinema. Ko urabona ugira araba wewe nk'ubuzima waciyemo. Wowe nka Sharokane yo muhinde ngabukore script abukine. Yo dandaza cyane bro. Yo dandaza sana like bivanye aho wavuye naho ugeze no musi like ni cinema ndende. Ko urabona hariho ama satellite afata amasana yo mu ngaha. Wewe umusi wogirirwa amahirwe akaronka uburyo bwo gukurikirana satellite gireze afata ama picture nini wagiye urakora. Hamwe wo kwiyanka andi wo kwikunda bro. Ibintu turimo ni cinema bro. Yeah. Ube warateye imbere. Ubu kiri hasi ni cinema movie. Yeah. Like ubuzima bwawe ni movie. Yeah. Because haraho wavuye, hari ibyo waciyemo like kugira ushika uwo munsi. Like ibyo waciyemo rero yajya nama episode ni tajya nama episode man. Ibisanga ibintu bimeze fresh imitagato. Byose ni gupigika wagwana. Yeah. Ariko umenye yuko twose ari du season. Imana igucishamwe sometimes ugira filme yawe igume ironka ba amatere benshi bro. Yeah. Kugira bitangaze benshi. Uko hariho nk'umuntu kera yavuga ati none iyo musaza azova mugabo wewe kuva utanguye gutagata filime yawe igumijyoha kandi gumizamwe abantu benshi sana aba enemy baba benshi gacusanga mu vili kiraryoha. Yeah. Uyikina gusa ntafa bro. Sasa idea kugira wandike cinema ku ruhande rw'iwanje novuga yuko ni idea nziza ugiye kuraba nk'umuntu yumviriza indirimbo fresh apana babantu baba buvuze gusa kugira ngo arengane. Uri umuntu wicaye kumviriza ijya ndirimbo ni indirimbo irimo ibintu byinshi. Indirimbo novuga yuko irimo inyigisho, ni indirimbo irimo ubuzima bwawe, ni indirimbo irimo n'impanuro uhereza abandi. Like ni indirimbo ivanze nk'ibintu byinshi. Ariko uno munsi ndashaka tuze kuyisambura neza kugira ngo umuntu atarayumviriza then aze kumva how imeze gute biri gute. Idea kugira wandike cinema yavuye kuki bro? Je kenshi indirimbo z'ubuzima kenshi ziba zisa na true story yiwanje mugabo ndayisangiye n'abantu muri community. Igituma mvuze guco urayumviriza ukumva umengane like nkaje ku ruhande rwanje nayumvirije numva umengane je wayiririmbiye then haro n'undi muntu ayumviriza akumva umengane wayiririmbiye then ku ruhande rwawe naho kumva yuko ari wayiririmbiye. How rero ushobora kwandika indirimbo isinema like yaje gute yavuye ku muntu cyangwa ni wowe ubwo wavuze ati bivanye aricaye ahantu bivanye na struggle mba mbona nimwo ndacamwo arakantu kagasanga none nari numvishe nyine gashitse bro. Ebana ndiyumvira none ibi bintu biba ni kubera iki? Muganga cyane nibuka hari nibindi vyiza byanshikiye ibiki ibintu nkene ibyo avuga ati ibintu ni filime ndaki ko sinumva ukuntu iki kintu cyagira gikunde gikiye cyanga then kandi nabona neza yuko ngira mfata umufungo ibintu nk'ibyo navuga ati ibintu ebana ni atari peut-être kanaka episode nciyemo yareka keeping fighting ibintu bizogenda fresh. Idere yavuye kwako kantu nyene ka ndavuga ati reka ngende nkora umuziki bro. Niho je wagahinda kanje gaherera. Muri vocal niho mba numva yuko vibe yanje igarutse hari amajambo arimwo ati hari script dupangirwa n'abantu ariko bikarangira batuburiye ama location bijya bintu nabyo bisobanuye kuvuga ari ukuntu umuntu
akwanka ataco mupfa ugasanga umuntu yifuza yuko wopfa den uveho wanashima akakurondera abantu baza kugutegera bagukubite petetre cyangwa gukubite kanci mugabo kamera y'Imana izima gute Imana ica igucisha mu zindi nzira ukaca wigira kugira ngo ibintu byawe bandanye kuko urumva sinema zacu zizohera ari uko umuntu agiye down iyo ugiye hasi dusubira hejuru go down sinema itangura uvutse igahera upfuye bro kubera ibera ngaha nyene kuri ino si kabisa ni indirimbo imaze imisi 3 kuri YouTube channel yawe ni indirimbo navuga yuko ifite ama views atari mabi cyane then ku misi 3 aho ubona neza yuko niyamara ukwezi izobiri mu ma views menshi cyane ni indirimbo ifite ama commentaire menshi s'il vous plaît ama commentaire arenga amajana 4 ama commentaire then ugiye kuraba n'ama commentaire je nasomye yose bakubwira ati salute ni ibintu byiza cyane bamwe bavuga yuko n'ubuzima bwabo bimwe nakubwira ati hari benshi wakomye wowe warikomye ukoma n'abandi bro kabisa man ikoze ikintu nk'iki ukabona we wikomye wakomye n'abandi nk'umuririmbyi biguha like biba bimeze gute jendi ndishima kame murazi man iyo utanze ntiwirorera usanga ari bon iyo urimo uratamba abantu bakoma amashi usanga vibe muri public ari yose rero maze kubona nkoze ikintu nkakijya habona abantu baragikunze ni baraka za Mungu si wose bakora ibintu ngo byakigwa abantu n'abantu kujya nta buhinga nakoresheje ariko byaranyeretse uko abantu bankunda vraiment kandi ibikorwa byanje babikunda then feedback ku bafana kuri sinema zabo abafana biba bimeze ko dazi hari abafana bakwandikiye benshi s'il vous plaît benshi bivanye n'indirimbo hari feedback z'abafana then feedback zakunezereje zivuye ku bafana zari zimeze gute feedback ni nyinshi bro ni nyinshi kuko sinavuga ibyo bambwiye kuko umuntu amajambo meza batandukanye nakubwira ati bana urangyoye tipo gikorwa gikurikira uzumbwire sinzobara na bitanu ndagutererera urankoreye umunsi biravuga ati je kundoto wari wakoze uranyemeza atabuho uranyishe ni ibintu nk'ivyo urumva nkabona amanimero mashasha urumva mbarimo ndagura akarere kandi ayo manimero mashasha sandonderera ikibi nabambwi antera intege koruku ejo ni heza urumva feedback ni nziza bro ukoze ikintu ukabona urimboye uravuga ati wow gutanga message igashika ku muririmbyi bifashije ikintu bifasha nuko ijya message uyihaye umuntu ikamushikira na wayihuye undi wa undi yahaye nawe akayihuye undi no kuvuga akarere karagu kandi message tuba tumwe turatangana cyane cyane ni ihindura ubuzima bw'uyu munsi bwo tuba turimo twebwe abantu bo ngaha cyanke ni message itanga umunezero ku bantu je kuko ngandi nk'umuririmbyi naje gutanga umunezero ku barundi n'abanyamahanga nongere ni ntange n'inyigisho zimwe kandi ndemeshe n'abandi bantu nuko bimeze bro like wandika sinema haraho washaka kwigera then haraho washaka kwigera cyangwa se ubutumwa haraho washaka kubuhereza then mbega uko wayanditse aho wifuza kwigera yasohotse imaze imisi 3 kuri YouTube yawe bisama views atari mabi aho wifuza kwigera yarahageze cyane ukuvuga jewe ikintu ca mbere ndabira koko indirimbo nakoze yashikiriye abantu ndabanza kuraba kwanza bankurikira rana bankurikira bajya nibo bantu mba mbona ba hafi nubwo abandi batankurikira peut-être babankunda batabarankurikira mugamfatira kuri bajya abantu basanzwe bankurikira ukuvuga ndavye kuri YouTube nkaraba kuri Facebook nkaraba Instagram navuga ati antuka ni nakora ikintu nkabona carabwe n'abantu nkompaye kuri YouTube nkabona Facebook ndabateranije nabo se ni good ni bon je rero nko kuri YouTube mfise abantu 2000 turi muri nari mfise 5 ukuvuga indirimbo nayo irarenza ama views 2000 sura yuko abantu bagukurikirana bararavye bararenga then this is good project bro ukuvuga rero project yanje ndayikoze nkana irarenza aba subscribers ikaca igera kure nkabona hariho nabiyongereye ko kuvuga ikikorwa hano mba nkeneye ko kigera kiba cyageze kiba gisigaye nuko ico gikorwa nyene kica kinyagurira kare kikanzanira abandi abaririmbyi nabo yakomye ni bandi
Ba ni benshi ko inbox baranciye inbox hariho barinoji ba D1 ba B face on the from Kombozi bro ni benshi bro avuze ati petit courage kandi muraraba no ku YouTube amakomantere yabo bacama bari yes na Rinoji novuga yuko nawe nyene ya commence mbega ukibona commentaire ya Rinoji Rinoji novuga ko ni new generation no muririmbyi ariko arakora fresh then mbega ubonye commentaire yiwe ku gikogwa wakoze ku ruhande rwanje novuga ko ari cyiza nk'umuririmbyi ufise like target byakunguye iki bro Rinoji inyuma yabijya n'umuji wanje bro turaciringa kenshi turi kumwe ariko kijyana ikindi kuba kubera abo duciringana bose ntibakwereka niyo mpamvu ntago ariko bose bakoma yaranyeretse ko wa mubano dufitani hariya no ku mutima uriyo bro ari umuntu mwicarana mugabo bavuga ati umuntu wapi iki mugabo Jampeti struggle yaciyemwo mbere yuko akora amahitiki yari umuntu nyene n'umuntu kuvuga ngo yari umuntu wanje umva rero kandi dusangiye umwuga ico nico tuma tutaguma duhoza be face on the floor nawe kubwira ati ibintu meze fresh sana kuri project ya bro wacyakiriye gute bro be face no kundoto yarambye ati big up niyo mpamvu rero numbonye arimwe aranshigikira agapostinga akantu kuri stati canke bintera intege urumva n'ibintu byiza bugiye hagira urimo ukora ikintu umwuga ukacibona aho mu busangiye nabo barakwishimiye biguye intege nyinshi bro bitandukanye nuko yoyibona akacabwa atangwa kugufaka ngo nubihera aho cyo bihera sinzi kubitahura ndabitahura sana yes bakuzi ba Lo TV tukiri ngaha nyene s'il vous plaît ndagusabye ubanze uje kuri YouTube channel wandike bado bado like naho kwandika bado bado gusa ugakora research niyo ndirimbo utangura kubona yiwe novuga ko ni ndirimbo imaze imistatu ni ndirimbo yitwa cinema ni ndirimbo like iri mu buzima bwawe then ni ndirimbo iri mu buzima bwanje ni ndirimbo uza gusanga mu ubuzima bwa buri muntu wese uzi bro je ndemeza neza yuko bro nta muntu atera imbere adaciye muri struggle man nta numwe bro nta numwe nta muntu atera imbere adaciye muri struggle ushaka ubudandaza amakara ushake kira kintu cyose ukora ushaka ubura umukozi wo mu nzu ushake bro amadahura na struggle man na muna adahura na struggle kandi struggle nizo zikomeza umuntu kugira ashobore kwachivinga indoto ziwe kandi indoto ntushobora kuzigera kudahangayise bro ashobora kuvuga ati je ndashaka kuzogura umuduga nta muntu numwe adafise iyo ndoto yo kugura umuduga mugabo please ukuntu cyukora izo struggle cyuca muri cyo bica bituma ushikira ha bor rero bitandukanye na wa muntu agira indoto akaca zigumiza mu gitanda bro yisukuri tip channel yawe uravuga yuko wari umaze amezi 5 atakintu usohoye indirimbo akagusohora ni indirimbo waririmbiye abageni kajya anovuga yuko araka nakamarshe naronse meyo ujya nyene kugakorera ambi ati ndakeneye kugakorera amasanamu araturihira nyene tujya rusanamu wabonye ndavuga ati ndakamuha mugana avuga ati antuka ikisigi ko cyo guta ni save eka ndagishire ko nzoze ndakiraba cyangwa na wakirabe no kuvuga ni kiraka wari wahaye kugira umuririmbire muri mariage comme d'habitude yansanze ndabikora man ariko then indirimbo wari wayikoze indirimbo ijya nayikoze kubera we abandi ndabakorera izindi sinkijya nubwo ntazishirako me kubera wewe yaciye ansaba ati nkorera dusanamu navuze ati reka cenda gashira kuri YouTube ijyani nkuko ni nka publicity yo kwerekana yuko navyo ndabikora wari we wese ukwifuza ko ndamukorera ikintu hakijya ko ndahari kuko n'umwuga bro ndimwo erega bro ni indi talent gira kabiri ko ashikuvuga ko abaririmbyi bose bahamagwaga mu mariage gira ashobore kuririmbira umugeni ashobore kuririmbira then abantu bagiye kubakana mbega iyo talent wayibonye ryari men kufise talent kuko kuririmbira muri studio ugasohora igikogwa no kuja imbere y'abantu kuririmba live ukabaririmbira indirimbo dufise emotion kuko novuga iyo ugiye kurimbira abageni bisaba indirimbo dufise emotion like bashobora kumva bakumva yuko by feelings iyo talent nayo kumva yuko ufise ujya renda ndagutera inkuru mu muziki arabaho talent zitandukanye wagwana hari umuntu agira talent yo kuririmba mugada afise talent yo kwandika sivyo hari umuntu nawe agira talent yo kwandika adafise talent yo kuririmba cyane rero jewe ndashima Imana muziki yose nje niyandikiye
kandi kuririmba ndagerageza urumva ko ari sawa umva mfise tala zose rero nk'ubu mbonye subject runaka canke teme runaka jewe ndamenye ukuntu ndayandika kugira ubwo butumwa bushikire banyenebo nimba ari promotion y'amazi nimba ari urukundo nimba ari guhanura ndamenya message ndabicishamo kugira ngo kamera kuyandika kugira ngo ikore kuri banyeneyo ikome bavyita gukomana gukoma bro sasa twitege igikorwa ryari man then nikindi ariko wari wanyoteje abafana amezi 5 ni menshi bro amezi 5 harimo indwi zingahe zine amezi 5 ni 740 kubera ukwezi kumwe kugizwe n'indwi zine fois 5 20 yeah ni 20 man iko si misi mike ku muririmbyi bro aya si misi mike ariko ubu nama back to back bro I promise you n'abafana banje ndabasezeraniye yuko ora cyane mbira abafana ba Roy TV ebana bame biteze yuko nzogaruka nganzanye ikintu kiremereye gusumba cinema I promise you kiremereye gusumba cinema ko jewe ndi wa muntu iyo ndimo ndakora nifuza gukora igisumba ico naheruka gukora nimba ukoze kimwe ebane jo ni bibiri then nk'ingazi tu right akajambo kanyuma rero kuri Chizo wagwana Chizo beat Chizo boy maniga yana ajya no muniga wanje bro Chizo ni producer wanje official producer akaba n'umuntu wanje wa hafi dusangira strago nyinshi amasinema menshi tumaze gukinana bro ndagukunda man no gutari nkumi wagwan Chizo boy love from Bado Bado wagwana bro thank you so much brother murakoze cyane ndagushimire mugani twibagiye cameraman yakoze cyane bless man you know bless up bro ariko mbere ko turangiza ndashaka turangize ku cinema reka nugare hamwe turangize ku cinema agese bakuze ba Roy TV reka ndagushimire wowe kurikiye kino kiganiro ntigwibagire gukora subscribe kuri Roy TV kugira ngo uzurabona professional interview my name is Radio twari kumwe na Bado Bado tubabwiza ukuri show we love you so much let's go man cinema yanje sinema yawe sinema zacu zateguwe n'Imana ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepangwa na Mungu sinema yanje sinema yawe sinema zacu zateguwe n'Imana ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepangwa na Mungu mburu muhasla sinema yawe imepangwa na Mungu we love you so much dusure ubutaha my name is Radio wagwan